vyaranguwe mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba mu gice ca kabiri kigizwe n'amezi ya Gitugutu, Munyonyo na Kigarama mu mwaka w'ikoreshwa ry'amafaranga ya leta w'ibihumbi 2024 ushira w'ibihumbi 2025. Twisunze ibiri mu ngingo ya 2025 y'itegeko ry'umukuru w'igihugu inomero 100/ubusa ryo kuwa 28 Ruheshi umwaka w'ibihumbi 2020 risubiramwo itegeko inomero 100/ubusa 37 ryo kuwa 19 Ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2018 ritegekanya ingene leta y'u Burundi iringanijwe ingene ikora n'ivyo ijejwe. Ubushikiranganji buramenyesha ivyo bwaranguye uko amezi 3 aheze. Ivyo twaranguye rero mu gice ca kabiri bifatiye ku migambi mikuru ijanye na yambono kazoza y'u Burundi igihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040, igihugu giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060 hamwe na ya nteguro y'igihugu isubiyemwo iganisha ku iterambere twita Plan National de Développement Révisé, nayo iyo migambi akaba ari iyi ikurikira: bwa mbere gutsimbataza umutekano, ubwa kabiri gufashanya mu vya gisirikare, ubwa gatatu inyigisho n'imyimenyerezo vya gisirikare, ubwa kane guteza imbere ibibanza n'inyubakwa vya gisirikare, ubwa gatanu gutunganya neza ibijanye n'ubutunzi, abakozi n'ibikoresho. Kubijanye no gutsimbataza umutekano, abasirikare bakoze ijoro n'umutaga kugira bacungere neza umutekano w'igihugu. Intwarameto z'u Burundi zagumye zirikanuye kugira ziteshe hakiri kare uwo wese yoba afise agatima ko guhungabanya umutekano w'igihugu. Mu ntumbero yo kugumana igitigiri gikwiye c'abasirikare, ukwinjiza abashasha biriko birabandanya mu mirwi yose, mbere ibibazo vyaba ivyo kuraba ko baciye ubwenge bwo mwishure canke ko bafise ubukomezi n'ubunonotsi bikwiye vyaramaze gukorerwa ku mirwa mikuru y'intara zose. Ikindi naco nuko kwigenekerezo rya 13 Kigarama umwaka uheze, umukuru w'urwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi yinjije burundu mu gisirikare abari bamaze igihe bategurirwa kuzoba abasirikare bato mu nyigisho zabereye mu makambi y'Ibururi, Mabanda, Mwaro na Mutukura. Mu kugenzura neza inkozo urwego rwo kwivuna abansi rw'u Burundi, twarabandanije gusansuma neza no gushira ibimenyetso ku nkoho ntonto. Mu ntumbero yo gukomeza indero ya gisirikare, discipline militaire, twagumye hafi y'abasirikare kugira bamena ntaryo bakurikiza akarangamutima ka gisirikare mu bikorwa vyabo. Akabe naco gituma habaye amanama twita cause morale ku mirwi itandukanye. Mu bijanye no guhanahana amakuru mu gisirikare twita transmission, harakozwe ibikorwa bijanye no kubungabunga ibikoresho vya gisirikare mu bibanza bisanzwe birimwo mu gihugu. Mu bijanye no gukinga no kurwanya iterabwoba, haratunganijwe imyimenyerezo ya gisirikare kugira abasirikare bame biteguye. Kuvyerekeye ugufashanya mu vya gisirikare, twaritavye inama igira 6 y'umurwi w'abahinga mu vyo kwivuna abansi n'umutekano mu karere k'umuryango w'ibihugu vya Afrika yo hagati CEEAC kwigenekerezo rya 8 Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2024 i Malabo mu gihugu ca Guinée Equatoriale. Twaritavye kandi inama y'abashikiranganji bajejwe kwivuna abansi muri Afrika kugira turabire hamwe ibijanye n'amahoro n'umutekano. Iyo nama yari yatumweko na leta y'igihugu ca Ethiopia yabereye mu gisagara ca Addis Abeba kuva kwigenekerezo rya 15 gushika ku rya 17 Gitugutu umwaka uheze. Twarongeye turitabira inama igira 39 y'igisata kiraba ivyo gufashanya mu vyo kwivuna abansi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko EAC.
Iyo nama y'abashikiranganji bajejwe kwivuna abansi yabereye i Arusha muri Tanzania kwigenekerezo rya 15 Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2024 kugira hakomezwe gufashanya mu byo kwivuna abansi mu karere. Kuva kwigenekerezo rya 30 Gitugutu gushika ku rya mbere Munyonyo umwaka uheze harabereye mu Burundi umwiherero w'imisi 3 wabagize umurwi w'inararibonye mu bihugu bigize rwa rwego rw'abasirikare bama biteguriye gutabara muri Afrika y'ubuseruko ISF. Uwo mwiherero nagize amahirwe yo kugurura ku mugaragaro wari ufise intumbero yo kwihweza ingene amahoro n'umutekano vyotsimbatazwa muri ivyo bihugu. Aha mu Burundi nyene harabereye inama y'abahinga mu vy'amagara y'abantu bo mu nzego zo kwivuna abansi mu bihugu bihurikiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Iyo nama yabaye muri Gitugutu umwaka uheze yari ifise intumbero yo kuvugana ingene bohanahana amakuru ubwo nyene bidatevye igihe hadutse ingwara, ibiza n'isibe bibangamira amagara y'abantu. Hambavu y'izo nama twarahaye umubonano uwuserukira igihugu ca Israel mu Burundi asanzwe afise icicaro i Kigali mu gihugu cy'u Rwanda, tukaba twaganiriye ku bijanye no gufashanya mu vya gisirikare no guhanahana ubuhinga mu kurwanya iterabwoba. Twaraganiriye kandi n'uwuserukira igihugu ca Turkiya mu Burundi aho yari yaje kutwereka ugiye guserukira igisirikare c'ico gihugu mu Burundi. Twaranaganiriye kandi ku bijanye no gufashanya mu vya gisirikare. Uwundi twahaye umubonano ni uwuserukira igihugu ca Tanzania mu Burundi aho nawe ne yari aje kudushikiriza ugiye guserukira igisirikare cabo mu Burundi. Nawe ne twaciye tuganira ku masezerano yo gufashanya ariko arategurwa hamwe rero no ku migenderanire myiza dusanganywe mu vya gisirikare. Abandi bashitsi biteka nk'umushikiranganje wa Serbia ajeje gufashanya n'amakungu canye icababa curongoye ikigo cishiramwe mpuzamakungu ONU kijejwe amahoro no gukura ibigwanisho mu bene gihugu muri Afrika baraganiriye n'umunyamabanga ntahegayezwa mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba. Muri iyo ntumbero nyene yo gufashanya mu vya gisirikare, ibiro bikuru vy'urwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi vyatunganije inama n'abaserukira ibisirikare vy'ibihugu vyabo mu Burundi kugira barabire hamwe ivyo nyene bijanye no gufashanya mu vya gisirikare. Mu ntumbero yo kubandanya bahesha ishusho nziza igihugu cacu no kugirirwa icizere n'abene gihugu bo mu bihugu bagiyemo guhagararira amahoro n'umutekano, abasirikare b'u Burundi barabandanya gukora ibikorwa byo gufasha abene gihugu mu turere bajejwe. Mu gihugu ca Somalia bararonkeje amazi meza abene gihugu bari mu makambi y'abateshejwe izabo angana amaritiro 84,000. Barabandanya kandi babafasha mu byo kubavura indwara zitandukanye aho muri iki gice c'amezi 3 aheze bavuye abarwayi bagera ku 450. Kuvyerekeye inyigisho n'imyimenyerezo ya gisirikare. Inyigisho n'imyimenyerezo vya gisirikare vyarakozwe, ibindi biriko birategurwa mu buhinga butandukanye. Muri iyo ntumbero umwimenyerezo wo gutegurira umusirikare gukora akazi naho hoba mu karere karimwo intambamyi n'imitego itandukanye twita exercice de challenge warakozwe ku rwego rwa peloton. Intwazangabo 16 bakora mu biro bikuru vy'amadiviziyo n'amabrigade bararonkejwe inyigisho nkarishabwenge mu bijanye no gutegura imigambi no gukurikirana ishirwa mu ngiro ry'imigambi. Intwazangabo 5 zirongoye umugwi w'abasirikare twita peloton bararonkejwe inyigisho zifasha kumenya hakiri kare abantu bafise akagwara kavuye ku bintu biteye ubwoba baciyemwo canke babonye twita état de stress post-traumatique. Aho ni mu gihe hari abaforoma b'abasirikare baronkejwe inyigisho zo gufasha abafise ingwara
zo mu mutwe. Intwazangabo zitanu ziriko zirakurikirana inyigisho z'ubuhinga bwa none twita development de logiciel, bakaba mbere bamaze kurangiza indwi 12 z'inyigisho. Ibisongerezi 30 baraba ibijanye n'inkoho bariko barakurikirana inyigisho nkarishabwenge kugira baronke ubuhinga bwisumbuye. Abasirikare 15 bakora mu vy'indege bariko barakurikirana ivyigwa mu ishure ryo kunonosora ivy'indege ESAM. Izo nyigisho zikazomara indwi 49. Inyigisho rero muri rusange zirabandanya no mu yandi mashure, amakaminuza n'ibigo vy'inyigisho vya gisirikare.